Hello guys, muraho murakomeye. Of course I'm Franny Council in front of you, Mr. Believe, Mr. Dreams. Ndacari muyinga nyine, ndacari muyinga. No musi nagira ibibazo kandi cyo kubona n'undi musolist. Ndi kumwe na Iwacu Top TV. Yes, akubakuzi wa Iwacu Top TV ngira ngo mwamaze kutubona kandi ni muri gwa rukundo n'umunezero geretse kundi kuba dusubiye kubonana tukaba tugiye korana na Frank Jendi LG The Survivor tukaba tugiye kuganira n'umwe mu banyamuziki bakomeye muri kino gihugu Frank. Ni Burundi Effective d'abord agira subscribe kwanza ngaho nyene hamwe Iwacu Top TV nubibagiye kugira subscribe abandi kumwe na Sololo yitwa Fidel Sololo n'umusolist muri INGO Live Band ndakura mu kije bro. Ya nanje ndabura mu kije. Akayi karagutemba neza. Ni hatari. Uno musto gusanze mu ntara ya Muyinga waje mubi? Twaje muri mariage y'abageni bon. Nyene twamenya ni ngaho. Twebwe tu bon. Twaje tuje muri mariage. Niyo objectif tuje. Yeah. Okay. Tugusanze mu hotel mbega uno musto baraye wenyene gamutanga. Nageze kurandi jenye. Ni waraye wenyene ko hari abandi bana duhuye basohotse ngani bamwe ariko. Hotel igizwe n'amashambre menshi. Ariko amatwa dusubira jiwe nganje amatwa subira navyo mbise yuko baje bana mwari ko. Oya kabisa. None ikibazo gihari ni kuki mutababajije nabo. Aho amashambre basohotsemo. Jewe nabonye abasohoka Mwagiye mwanje kwanza kuramo kanya muravuga na peut-être ko mwararanye kandi ntutubeshe bro. Agiyemo nakabizo bien sûr. Video ndayerekana no ndodi. Izina ry'Imana turi kwa Mungu. Turi ku munsi w'Imana ni kuvuga ibyo nobesha byose. Imana yibyumva. Ya. Ni kuvuga ibyo byose sinzi mwabikuye niko no bivuga. Sinzi. No musi mwatashe bwije kandi ndibaza ko n'umutararyama agasibe karacara agasibe ndetse n'amacupa aracari ngahonye bro. Akarorero ni mutwereka amacupa mwabonye. abakuzi ba Burundi Flex TV na Iwacu Top TV tugira ngo twamenyeshe yuko ahantu turi ibintu vyabereye natwe geze no satavye tuzi kuko nituzi yuko ahantu hari ngano hari akabare bon uri muri chambre bashaka kuzanira ico kunywa bijya bidaje biri hajya bijya ujya mu rundo y'ibidaje nivyo no okay nta kibazo ni muvyerekane naco vyekane bose babibone cameraman gira zoom mu maso yiwe amucukuriki ya kuri nkofero gatoya nta kibazo kandi kamera irakwega n'umwuka twege hano turiko turanwa jemba niyizi sinshobora guta ubwoko sinshobora gutondiwe ngo kubera alcohol canke ibindi no oya tukuzi muri INGO Live Band n'umugwi ukomeye cyane mu gisagara cya Bujumbura tuzi ko ubikora neza mu kurimba live ndetse n'andi ma band yose musanze musomba bega Sololo yatanguye career yiwe ryari kugira tumenye uno musi nta Sololo parce que ni benshi uno musi bakuzi kuba kazi kawe. Bon je natanguye kuvuza guitar solo ni kuvuga ivyo navuza byose ndebivugije kuri guitar solo natanguye fin 2017 yeah. Hanyuma Sololo ni gute baje kwisanga muri INGO Live Band ko INGO Live Band ni band ikomeye cyane muri kino gihugu yubasha. Bon ni chance bon hariho benshi batigaragaza hariho benshi bansumvya hariho benshi je ndashobora kubamenya hari abandi batanzi hari abandi nanje ntazi bazi ibyo ntazi jewe ya ariko ugasanga chance si zimwe ibintu nk'ivyo ya by the way Sololo n'umusoliste kabisa ko batamuzi abantu ngira ngo bo bataraja muri karaoke ya INGO Live Band man iyo ari karavuza umuziki urumva yuko ari umuziki ugushika ahantu ugukora ahantu bro abantu benshi baravuga yuko ukoresha umuti ivyo umaze kuvyumva kenshi. Oya sinovuga ngo n'umuti bon hari ibintu kuko je ni benshi maze kwigisha guitar ugasanga birabagoye gutahura nkuko je ndabitahura nkagerageza kubibashira mu mebikanka ugasanga bon hariho don irakonta ya ugasanga Imana yagwaye impano nabandi ego bo barabikunda ariko wamara kubibigisha bikahanga ugasanga biranze bon bakabiryohererwa rimwe kabiri gatatu ndisara babaye urazi gufyonda imirya kugira
imijya ishike kuri manche ugasanga birafasha umwanya munini cyane ugasanga biragoye rero ni kenshi benshi bacaba badebukirwa bacaba bivamo ariko jewe nta muntu n'umwe nigeze nsaba amahera ngo nzi ndamwigisha ariko uzanye amafaranga wewe ukavuga ati je nzoriha amahera okay ndayatora ariko umbwiye ati ndagusabye uzonyigisha ndahubwiye ati je disponibility yanje ni mbone ku imisi ni nkakwigisha ibyo nshoboye kuko naje nabirose ku buntu sinarisha amahera ni uvuga nakoresheje ni don kuko nashobora kwiga ibintu ntazi no ko interpreta nibyo uno munsi Ingo Live Band n'umugi ukomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi wewe ni kiye kintu canke ubona usumbije abandi kugira ngo ushobore kwisanga muri Ingo Live Band parce que je sais bien ko hari benshi bipfuza kuja muri band yanyu mugabo uno munsi wowe ugasanga ni ubaginamba parce que cyangwa ugasanga n'abandi bose bariko baragenda ariko guma uri muri Ingo ni kubera ikintu bibaza ko basumbije ikintu novuga ahantu hose ukorera aho uri hose mu byo ukoramo byose ibyo ukora byose nimba akazi ugakora ugakunze bakwiga kuba wewe uriwe sawa hanyuma ikindi wige icyo novuga kuba kugira ubuntu wige kuba umuntu ufise ubuntu apana kuba umuntu w'indyarya canke hirya no hino no ibintu yumva byinshi bitandukanye no bakuba umuntu ufise ubuntu muri wewe ni kuvuga ivyo byose twese n'indemanwa gusa haraho benshi bavyirengagiza bibaza ko atakamaro bifise ubuntu nicyo kintu cyambere kigize umuntu nta kindi kintu novuga Sololo imbere yuko mujya gukorera muri Ingo Bar mwakorera muri Campero duhe isano riri hagati ya Ingo Bar na Ingo Live Band iyo nyine secret ya band bivuga yuko mushobora kuba mwararonsa akantu kandi nawe ngira ngo abakuzi ba Top TV murashobora kuzokora ikintu bitwa research mukaraba Sololo uko yasakira nuko asubura urabona yuko wasa n'umuntu afsaka note bro bimeze gute mali nawe no nkora muri Ingo Live Band ariko nano ndonka bibiri mu kwezi ndetse ukubesha urafuma basi wigwanako ukagura akarato cyangwa ukagura utuvuta cyangwa ukimosha ni kuvuga ukambara agashapo ibiki nkuko like ariko ubuzima bwararirutse mu bakozi bose bakora muri Ingo Live Band bose kuva aho mugire muri Ingo Bar ubuzima bwarahindutse n'umusare wabo twashobora kubona bakagenda n'amaguru umugabo n'umusore afite imodoka jewe mfise imodoka muri Ingo hari abafise imodoka mbeho wanashima jewe kenshi mfata bus none kubera iki mfata bus impamvu suko mbuza amahera yo gufata taxi kandi si kubera kwishima cyangwa kwiyemera no ni kuvuga mu gihe jewe ntarabona ko hari akantu nkeneye ibyo nkeneye mu buzima bw'iwanje taxi wanashima ndayifata ngiye kuvuza ahantu dufate ko atari muri Ingo ngiye nko mu kiraka mariage canke he na he mbona ko nza kurekupera ya taxi sivyo ariko ntacerewe nimba ari ahantu hatagirwa na bisi ni kuvuga hirya ya ville mvuye muri nord ngiye muri sud mfata bajaje ariko mbonye ko nacerewe no mfata taxi nta kindi kintu numva kiba gihari si kwera kwishima no bisi ndayifata kenshi kabaho amahera nshobora kuba mfise 5 ariko nkafata bisi rero bareke ko hari abantu benshi mani usanga badafata amabisi ngo je ngo umva ngo bansuzugwe eske wowe naho ufata bisi ninde muntu basi urabona nk'akarorero kidumu umubonye agiye gufata bisi abantu bo benshi baza gushengerera uvuga ati star muzima nini urumva Fariazi niko kuko aba bastari benshi tuzi nganyene bari celeb ugasanga birabagoye gufata amabisi kubera amazina bubatse kandi byabafatwaye igihe kandi nabo kera barafata bisi ntituvyanze rero byose ikintu cyose ni umwanya wacu ni kuvuga Imana iguha aho ishakiye nico novuga tu uno munsi mwaramaze kwifatira abantu benshi muri Ingo Live Band kuko ari vendredi ari samedi ari dimanche usanga Ingo yuzuye hasi no hejuru hose
uva agafaranga kariyo icyo kintu donc nirihe banga mukoresha mwebwe kazina dawa hapana sio kazina dawa sio kazina dawa murazi abantu bakurikira ahantu hari ibintu sawa ni kuvuga wewe nimba jewe twahuye kuko jewe natanguye kuvuza natanguye kwinjira muri career musicale 2012 mvuze utugoma two muri piano ingoma ndatuvuza sivyo mu nyuma ndatinda ndaja ndiga piano ndiga guitar bass ndiga guitar acoustique ni kuvuga menye ibintu ingahe bine aho hose solo narayitinya guitar solo narayitinya kuko naratinya ukuntu umuntu ashobora kuvino akinjira ino muri guitar akongera agasubira inyuma kandi byo yose narabitinya ariko uko naje ndavuza acoustique uko acoustique navugije 2016 yose gushika mu mpera za 2017 ni kuvuga haragera n'igihe no muri eglise ko jende mu catholique nagenda kuvuza muri eglise kuvuza acoustique nkavuza ko solo rero nkabona inzira ni nkaco kimwe kandi biregerwa cyo kimwe reglage ni imwe urumva ibintu ugasanga ni bon ugatera wameyora komsa sivyo ndatinda ndashika bon aho ngeze ubu sivyo nagiye gufata ko solo je ndayikunda burya hari umutipe umwe yankonseye ariko se no muvuga nano muvuga nta bibi ntari bon umutipe to Aristide umupianiste umupianiste yarize muri Chine yarize Kenya nonga mu Burundi yareje manite ngaha acaja kwiga university muri Kenya abona ko bitokunda acaja muri Chine nibigaragaza byose birahari sivyo ariko kandi gitangaje n'igi gitipe turiga vuga twahora twigana mari apara twahora twigana kuko ni munsi bazotanga ama diplome muzoba muri ko so atutananje jenzo gutanga tukanze gutangura bizi duhe igasomene yawe re y'ishuri nyene bigenda umunsi wose nyene bigenda kandi ntudende gutunda misi burya jewe bo turigana tuzina nyuma nyanga menshi sivyo ariko nta manyanga yishura hari oya nta manyanga yishura hari ni kuvuga uwenza akazi ukora umujournaliste je nanje ndo mu karaoke ndo mu soliste tu ndo mu musicien sivyo nano mpamvuza karaoke ndashobora kuvuza muri eglise sivyo ariko kwiga burya jewe umuziki niwo wandiye ishuri kuva ni bon banyorienta muri section ego ni wandi ishuri nongandihira na mushikanje uko je kuri papa na mama tuvukana turi babiri ndoro ubwo buzima bware bw'ishuri nyine bigenda ni kuvuga jewe kwa mbere yuzutse bigenda gute gushika kwa gatanu kandi dimanche uzi yuko wazibara mu twatanguye muri campe murazi ko twavuye muri campe tuja muri INGO club muri campe twavuza vendredi samedi tu ni kuvuga mvuye ku ishuri nka vendredi kuko repetition yari mardi mercredi jeudi ni kuvuga twatanguye repetition 15h imisi yose gushika ma 18h ja 19h moi ashana ariko umunsi watanguye donc wamaze kugira hagati hera kuva mu gatondo 6h ngira umunsi wongera ugenda ukivyuka kintu cyambere guhera mu gihe cya muziki no umunsi umara amasaha igice cy'umunsi kimara amasaha 12 ayandi masaha ari bari joro uvuga uti ijoro rigihera nkivyuka mu gitondo ikintu cyambere nkora niki uci tuganiriza ubuzima bw'uwo munsi kuntu ugenda buragenda gushika ugiye kuryama dufate duhereye lendi je misi yose mbyutse ndasenga misi yose kandi ndyamye ndasenga ngomba gufungura ndasenga kandi mpejeje ni gake nshima ariko nase kubesha sinovuga ngo ndashima kubera ngo turi imbere ya video television no sivyo ni gake nshima ariko ndashima nyene kuko umva Imana nyene ni Imana tu niga ganze ubuzima bwa twese ibyo tubayemo byose mbyutse ndasenga hanyuma nkitegura gusa rero ikintu gihari misi yose vraiment si misi yose ariko ni kenshi ncererwa ku ishuri bwe ni misi yose ucererwa ku ishuri kuko préfet mwabifakinga gusa ugerageje kuraba umva uko ucererwa inshuro nyinshi
naho tocererwa mu minsi mike bavuga ko la majorité wo wacererwa hama mu ndwi watonda kangahe je nkiri mu 11 gushika mu 12 kila semaine nari mfise umunsi nsiba sinarango ni mardi canke ni mercredi canke jeudi nikuvuga sinamara iminsi 2 canke 3 nsivye no nasi umunsi umwe nikuvuga mu ndwi imwe niga 4 jours ariko umuntu yacimba kenshi canke yatera nabandi ko gucimba yari we abo tujanye no oya ntabwo yari jewe kabisa ntabwo yari jewe ya abakuzi bacu nabo tugaruke gatoyi tugaruke kuri vie courante mu gihe bamwe bavuga ko music ari bamwe bavuga ko music ari gutumwanya ariko urumva ko Sololo wewe byamufashije gutunga kwigisha petite sœur umusista since ko ari petite sœur wiwe nawe byamufashije kwiga Sololo gira ico wibwiriye abantu bavuga ko music ari ikintu cyo gutumwanya en fait music ni nka katamanze nwa kai karahoze bro ntacyo ibyo byo ibikora ngaha kwisinyira n'ahandi bikora ariko agacapati n'ibiharage byanarangiye yago mwaje mutevye bon ikintu gihari umuziki nofata nkandi gaje nofata aya ma société privée ya atari ya leta no privé dufate nk'akarorero memento za aya mabanki nyine ubona ko ari ama privé cyangwa ibiki nivuga bose bo bafise amakontra yabo hagati yabo mu by'akazi hama bafise n'ikindi kintu binjiriza leta ya nibyo nico novuga kuko musique umuntu ntazoge umuntu numwe ayeneglige kuko iburayi hari abantu batungishijwe na musique cyane ibibazaho nyine ashobora kuba ari abadocteur a musique nivuga abadocteur ugasanga nivyo bize hari abize vy'amajwi hari abize vya guitar solo hari abize vya acoustique hari abize vya bass hari abize vya batterie hari umva amansima yose uzi avuga yose ugasanga hari abadocteur babo none kubeki bavyihebeye kubeki ari vyo bize ni kuvuga musique ntitwineglige ngaha muri Afrika ntirafata neza nk'iburaya tuko twebwe n'ikintu gituma basi twebwe tugera aho tugeze ubu ni internet je ndetse kubesha je narize cyane kuri internet nkurikirana umusore runaka nkurikirana uwundi bose ugasanga bafite amatouch atandukanye tushe kuri guitar zitandukanye hanyuma ugasanga n'amastyle yabo aratandukanye ya ugasanga aron nka George Benson ugasanga ni jazzman yari muri blues akaduga gushika muri jazz ugasanga undi nawe ni rocker avuye muri rock akaduga undi ugasanga avuza blues gusa undi ugasanga avuza pentatonique gusa ya ivyo byose nibindi bintu ukacugenda mu za Espagne mu ba Espanyol ugasanga harabi abavuza ibintu bya Spanish guitar ibintu ugasanga abavuza ama harmonique mineur ya canke majeur byo byose ni ibintu nyene biri muri musique sivyo ariko Landry yakubajije donc aba ku bantu bavuga yuko umuziki ari ugutumwa canke ari kuja mu buhumbu canke no kuja ku nk'urumogi canke ibindi bintu we kubwa nireje mushobora kubabwira uko umuziki uratunza abantu d'ailleurs uranagutunza ushobora kubabwira niki ya musique vraiment abantu ntibayineglige nimba ubona ko ufise iyo mpano uka hari ikintu ca mbere abahungu benshi usanga kenshi dufise iyo mpano yo kwiga musique ugaca usanga babihevye kubera abakobwa bakundana ngo je sinokunda umuhungu avuza karaoke sinokunda umuhungu mu musicien sinokunda ibikino no kubera iki wowe ushaka kumwice none wowe basi ushaka umuhungu ameze gute basi wowe wiremeye nde wowe ukunda kuko wowe ukunda no wiremeye sivyo ariko mu gihe twese twahuye ngaha kandi twahuye dukuze naho tutoba twarakuranye je ngira abagenzi abahariya nabariya abandi nawe ukagira abahariya ariko tukaba turi abagenzi kuko twakuranye ariko ugasanga twese dufise esprit zitandukanye sivyo ndi kuvuga nimba ari umusani ari umuririmbyi canke ari umumizishe canke ari umuki we washatse kuja mu buhumbu akabujamwo umva ni shwayiwe no hakaba n'uwundi avuga ati jewe ndi ku kazi ni kuvuga ngiye kuvuza bama mahera yanje nkaca mfata taxi nkataha nta kindi kuko abakobwa uzovuka amababonye kandi beza batandukanye ariko nta numwe azokigera gurutira umukunzi wawe
uno munsi umukobwa mukundana sivyo ntarigira ntaname yari yigeze akubuza donc kuja kuvuza parce que avuga ati abana ko baraza kumubona baraza kuja mu bindi bintu cyane iyo ndabimushimira kandi na n'ubu ndabimukengurukira cyane ntabwo yigeze abimbuza kandi yanankunze bon yananyakiriye asanzwe azi karyo kariko kazi kanje kandi nawe ikindi kintu namushimiye nuko yakiriye ukuruje namubwiye ati wowe ntushobora kumbuza muzika kuko ni intunze ninyigisha nituma ndasiyo namuhira nituma nigisha mutoyi wanje nituma nkora ibindi bintu byose biba ninyambika nimva niyo mfungura niyo umva muzika ni kuvuga niko kazi kanje niko nkora kubera nciga nkora ijoro nkiga kumuranga urumva yaja binsangamwe kandi ntabwo yigeze abimbuza kandi ibyo bizotuma namutunga ya uretse nico ntushobora gutungwa n'akazi kawe sinzi kubizi n'umukozi wa leta mu gihe uzi ko utunzwe n'akazi kamwe ako nyene ka leta kagwemba par mois ako aho nyina gutera imbere biri kure nk'ukwezi kuba kubakobwa ngira ngo message iri indirect mugabo iri clair arabahora biyubira ko Sololo ashobora kumuronka ariko atumeneye ibanga mu buryo buri indirect ni kibazo ciza cyane Franike yamubaje kanatsinda umengo hariho n'ubukwe mu bro numva ngira urongo kurongora ntibita umwaka kandi ntibita igihe ibyo bwanjye ibyo babyiza ariko mbanye n'umukunzi wanjye ariko bice mu buryo bw'imico y'ikirundi n'akaranga by'uburundi sibyo mu mategeko niko nabivuga ya ukiri kuri ico kintu mani nakomeje kumviriza langage yawe uvuze imico y'ikirundi bro urumurundi ya ndabwira kandi subirira shaho byo kugora ntaco pa kuvuga nimba uri umurundi utegereza ugasubiramo kuko ni kirundi sawa uravuga uti nciye imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro ariko bivuga unyarutse nciye imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro ariko bivuga unyarutse nciye imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro nciye imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro aya Franike rakoresha nciye imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro nciye imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro nciye imbere y'ingoro mbona imboga imbere y'ingoro abakozi bayiwacu Top TV gira ngo uno munsi wo dufashe bamwita Franike akora kuri Burundi Flex kakantu kacu nawe karamunaniye sumwe si babiri murabiuka benshi baciye ngako kantu kagiye karananira bro beje na gatoyi wa gatoyi cyane nawe we nwakayi man nwakayi merci beaucoup nwakayi nanje kanya we na energy twoguha byakunaniye man subiramo twu basi murangure basaka yanyumi ya gifimbo last yanyumi ya gifimbo ndakuraye so bon turagiye kiganiro ndashaka kugira ko mu kanya akunze Burundi effective ndetse n'abakunzi ba Wacu TV nibumve ko nimba hari abakobwa ariko barabikurikirana kuko ndazi bariho ntibahemukira abahungu bakundana canke ntibinube ngo nukubera ngo arabamizishe burya umuhungu cyangwa umukobwa urashobora kumuhindura bivanye n'ukuntu ubona ibitekerezo vyiwe kuko twese turi ngabo uburyo ubuzima bw'undi muntu ni nkiriba wogeramwo yo kugira uronke basi ususuruke umva uruhuke woge kwa woze umva kukure uremurutse sivyo rero mu gihe mbona ko wewe nawe nje nakwishimiye umva mu gihe mbona ko wewe nakwishimiye cyangwa uyunye nkunze umwe sivyo naho bufise imico je nakunda ariko nkaba nakwishimiye ukuri byongora kuguheba mu gihe mbona ko nanjye nshobora kuguhindura ugahinduka kuko nta muntu numwe ari kinani kuri nose oya nta numwe ari kinani kuri nose kuko ubaye kinani eje mani yakugaragaza ko gati we nakushize ku isi ukibaza ngo ragahambaye ngo hano andi guhamagaye rero urumva suite abasigaye harabaja kumwe byo kuganduka twe dusigara turagenda ni atari yes kubakuzi ba Iwacu Top TV na Burundi Flex News twariko turavugana na Sololo umwe mu basoliste bakomeye cyane muri kino gihugu ariko kandi mu kirundi bavuga ngo akaryoshe nigahora mwitama
mugabe imbere yuko duheza tubanze twibutsa abantu ko bashobora kudukurikirana Frank ushobora kuja kuri Burundi Flex News ugakora subscribe kugira ubakurikirane share kugira ibikorwa vyabo bishikira abantu benshi like kugira ubereke ko muri kumwe na comments kugira ngo impanuro inyunganizi zanyu zidushikire uko nyene niko ushobora kubikora no kuri Iwacu Top TV nkuko yashika bivuga tubasama partage umuntu akakira aciye kuri Iwacu Top TV ja kuri Burundi Flex TV ugire subscribe ndetse na share kuri kiganiro nyine muri kumuraba ndetse muhimirize n'abandi bagenzi ba parce que iterambere ryacu niryo giwanyu nyine kandi uko mudufata mu mugongo mukomeza kuronka ibintu vyiza please guys nawe uri kuri Burundi Flex TV ja kuri Iwacu Top TV ugire subscribe share kugira n'abagenzi bawe bari Bujumbura cyangwa bari mu ntara ya Muyinga ndetse n'igihugu cyose abari mu mahanga turabasavye guys iterambere ryacu niryo giwanyu reka dushimiye kandi na cameraman inyuma ni Iwacu Top TV merci beaucoup guys ndabakunda cyane muri abantu beza mwubahe nzogaruka imwinga ku bwanyu ikiganiro ko turagirana na Noneho police babita Fidel izina ryo gikuri na kirangira nizigiye imana no mara nambeshe ndakoraye ni yizigama nizigama Fidel ikigaba pana nizigama no ikigaba cha metode dufite mu ishuri yasibe ko yishakiye gucimba vyari vyo ngo tujanye kwa mamusosi ku gicapati byose nakanoti kandi kandi uretse nico burya mwebwe mwarihenda kuko je narabashusumbye ubwenge kuko urabize amanota naragusumje urabize asha byo kugora kugira uvuge ko je wansumye amanota ndakuraye utazi kutiga je nafise umwanya muke kubera akazi nakora ivyo nafata byose nabifata mu mwanya muto ariko ngafata ibintu byinshi nico nshimira Imana yampaye umva niyo don bon ni nka kado Imana yampaye ati wowe bahuku genda uziga amashuri yawe uzoyarangiza uko mu bana 35 bo mu ishuri solo yabo 33 ni kuvuga ko yasumze abantu babiri gusa abonye harimo abandi bantu babiri mugabo je sindi mujina abandi beriwe merci beaucoup ntidushaka kuza kubiharira ko reka tubasezere cyane bakunze Burundi Flex TV nakunze Iwacu Top TV murakoze cyane ikiza no kucyusezera kuko byakumukomerana kuko gitabiye kujya kigeze kumereza reka tuzosubira tumurondere solo ko n'umuntu aganira cyane aze atuganirize byinshi atashwe kutubwira uno munsi ganiro cyo munsi yagereye hasta la vista merci beaucoup merci